Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda cane cane ko ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ahandi yose mutamenye mamwe aranyejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru atandukanye ariko aravugwa hirya n'ino ngaha mu gihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize. Weshe usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika ko aryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Amakuru yacu tahere kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa mu ntara ya Cibitoki. Umupolisi aborewe yishe umuntu. Umupolisi aborewe yishe umuntu azwi ku izina rya Ndagijimana. Vyabereye ku isoko ya kijambere y'Amabayi mw'ijoro ryo kuwa 23 rishira wa 24 Rusama ku mugwa mukuru wa komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu barahaswe kwihanira yo hadaseruka abandi bapolisi babashwiragiza. Umuryango w'uwishwe usaba ko uwikekwa ko icaha ahanwa hisunzwe amategeko. Mu ntwaro muri komine baremeza ayo makuru. Iryo bara ryaguye mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira wa gatatu ku mugwa mukuru wa komine ya Mabayi. Umupolisi yari kwizamu kw'ishirahamwe ryo kugurizanya no kugurana ryaho yararashe umuntu. Uwo muntu yiketswe ko ari umusuma yagomba kwiba iryo shirahamwe, niko bivugwa n'isoko mu gipolisi. Ni ikinyoma niko vyavuzwe n'umwe mu bashinga intahe yavyiboneye. Yarashwe hakiri kare kuko umupolisi yari mu kirabo kuva ku muhingamo hafi y'iryo shirahamwe, niko iryo soko rivugana agashavu. Musitanteri wa Mabayi tumubajije aremeza urupfu rw'uwo muntu, avuga ko atazi impamvu uwo muntu yarashwe. Nikodemo avuga ko amatohoza ariko araba nyuma yo kubabwira ko agiye gukoresha inama abari mu gisoda ndetse no mu gipolisi ngo ababwire ko kizira kunywa inzoga mu gihe uri mu kazi kandi ufise inkoho ya leta. Abanyagihugu benshi bashavuye bazindukira ku biro vya komine Mabayi mu gitondo co kuri uyu wa gatatu gusaba guhabwa ikiziga ca Ndagijimana kugira ngo yerekane ko uwo yishwe ashakaga gusahura iryo shirahamwe. Uwo mupolisi yaciye anyegeza ikiziga mu cumba c'iryo shirahamwe kubw'ababibonye. Abapolisi bakoresheje kurasa mu kirere kugira ngo bashwiragize abo banyagihugu. Umuryango w'uwishwe usaba ko uwo mupolisi yohanwa hakurikijwe amategeko. Kubera ibyo vyabaye, isoko y'akarorero ya Mabayi yugawe amasaha 3 kuri ubu wa kabiri. Umukuru w'igipolisi ca Mabayi Juvenal Kadege aremeza ko urubanza rw'ikibiriraho rurindiriye umupolisi yishe Ndagijimana yari umurarizi kw'isoko rya Mabayi. Ubuheruka umuyobozi mukuru w'igipolisi yarandikiye indongozi z'igipolisi mu ntara zitandukanye azitegeka gufatira ibihano inyamiramabi zifata ingingo yo gupfunga abantu hadakurikijwe amategeko. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru y'umubabaro yari iriko iravugwa mu ntara ya Kayanza, amakuru yacu tuyabandanirize mu gihugu cibanyi c'u Rwanda aho havugwa impunzi y'umurundi yishwe. Niganza Diodoni, impunzi y'umurundi avuka mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, yarishwe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 21 Rusama uno mwaka. Ibyo vyabereye i Musanze mu buraruko bw'igihugu c'u Rwanda. Amakuru duhabwa n'impunzi, abantu 3 barafashwe mu ntumbero y'amatohoza ariko arakorwa. Uwo muntu yishwe yaramaze igihe gito akora akazi k'ubwigisha mu gice c'uburaruko bw'igihugu c'u Rwanda. Nk'uko impunzi zivuga, uburyo urwo rupfu rwashitse ntibiramenyekana. Amakuru make dufise ni uko yishwe ku munsi w'Imana nk'isaha 4 z'ijoro inyuma yo kurwana mu kabare k'i Musanze aho yaramaze amezi 2 aba. Bamwe bavuga ko yoba yacumiswe imbugita, abandi bakavuga ko yakubiswe ivide mu mutwe. Turarindiriye mu bizova mu matohoza ariko arakorwa n'igipolisi. Bivugwa n'impunzi zimwegereye ziba mu ikambi y'Imahama mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Nk'uko impunzi z'abarundi ziba i Mahama zivuga, uwo muhisi yari yahunze ava i Burundi mu mwaka wa 2015, ubu akaba yaba muri zone y'Imahama ya mbere mu kigwati ca mbere.
aha i Mahama turi mu kigandaro iwe, yapfuye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana. Ikiziga kiri mu buhurukiro bw'ibitaro by'igipolisi biri i Kigali kugira barabe neza icamwishe. Umupfakazi wiwe yahamagawe ngo aje kureba uko ibikorwa biriko biragenda, nk'uko bisigurwa n'umwe mu ndongozi zo mu kibano muri iyo zone ahasanzwe haba umuryango wabuze uwabo. Uburyo yapfuye ntiburamenyekana ariko amatohoza ariko arakorwa. Abantu 3 barafashwe mu ntumbero y'amatohoza nk'uko bivugwa n'ababaho ngaho. Niganza Dieudonné asize umupfakazi n'abana 3 baba mu ikambi y'Imahama irimwo impunzi zirenga ibihumbi 50, harimwo abarundi barenga ibihumbi 40. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru y'umubabaro iriko iravugwa mu gihugu cibanyi aho impunzi y'umurundi yishwe, amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru nanone ariko aravugwa mu ntara ya Rutana. Abanyagihugu bo muri komine Giharo bariko baratotezwa na buramatari w'iyo ntara. Amasoko aho muri iyo komine amenyesha ko buramatari w'intara ya Rutana uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi ategeka abanyagihugu bo muri komine Giharo ko bokora ibikorwa byo kubaka inyubakwa igenewe ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga atubahirije agahembo gatangwa ku mukozi w'ubu ngubu. Olivier Nibitanga afise intumbero yo kuronka ibikorwa by'iterambere azokwereka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azogira urugendo muri iyo ntara kuri uyu wa gatandatu. Kubw'abanyagihugu bavuga ko buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga ariko arashira itegeko ku banyagihugu b'iyo komine kugira ngo bubake ishuri ry'ubuhinga ryisumbuye rya Giharo. Mu nama yakoresheje mu ntango y'iyindwi, Olivier Nibitanga yarateye ubwoba abanyagihugu. Yababwiye ko bategerezwa kwemera gukorera ibihumbi 3 mu mafaranga y'amarundi ku muhereji n'ibihumbi 7 ku mufundi. Uwutozokwemera ayo mafaranga azokubitwa inkoni, niko bavuga. Kubw'amasoko yegereye ibiro bya buramatari avuga ko Nibitanga ariko akora uko ashoboye kugira ngo aronke ibikorwa by'iterambere azokwereka umukuru w'igihugu yitezwe muri iyo komine ku wa gatandatu. Afise ubwoba ko atazaronka ico yereka umukuru w'igihugu igihe azaba abasuye. Abenshi mu bakozi barahevye ibyo bikorwa kuko babona ko amafaranga ibihumbi 3 ku muhereji n'ibihumbi 7 ku mufundi ari ntica ntikize, mu gihe ku yandi mashansiye umuhereji aronka ibihumbi 5 nayo umufundi agahembwa hagati y'ibihumbi 12 ndetse n'ibihumbi 15. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD nizo zonyine zemera kuguma gukorera ayo mafaranga y'intica ntikize. Abanyagihugu basigura ko mu myaka 10 yose iheze muri iyo komine nubwo iri mu za mbere zitunze cane mu ntara no mu gihugu atagikorwa na kimwe c'iterambere kirahakorerwa. Bagiriza abagiye barakurakuranwa mu kurongora iyo komine kwegeranya amafaranga bikorera ibyabo aho guteza imbere komine. Uko gutwara nabi niko kwatumye umunyabigega wa komine n'uwujejwe gutoza amatagisi ya komine muri zone Giharo bapfungwa amezi atari make mu ibohero rikuru rya Rutana inyuma y'izimira ry'imiliyoni zirenga 80. Ariko umunyabigega wa komine yoba yasiguye ko yashira mu ngiro amategeko ya musitanteri wa komine Giharo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine asanzwe ari nawe arongoye umurwi ujejwe ubutunzi mu nama ya komine. Amakuru yacu tuyasozerere kuri no nkuru y'umubabaro iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho igitoro gikomeza kubura ku buryo bukomeye cane. Abanyagihugu bakitoga bavuga ko mu minsi yashira bavuga ko ikibazo c'igitoro impamvu kitaboneka giterwa na Generali Arengiyome Bunyoni, ariko n'ubu apfunze. Ikibazo c'igitoro kikaba carakomeje kwibonekeza ku rugero rutarigeze rubaho ngaha mu gihugu c'u Burundi, aribyo biri gutera abanyagihugu batari bake kugira akababaro gakomeye cane bavuga ko Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze yabahendaga ko impamvu igitoro kitaboneka ari ukubera Generali Arengiyome Bunyoni wakizitiraga kugira ngo azabone ibyagiriji azakoresha mu kugira ngo amutembagaze, ariko bakabona ko naho amaze igihe kitari gito apfunze ikibazo cy'igitoro kitigeze gihera. Bujumbura gushika ubu nta muti w'ikibazo c'igitoro urabona.
Haraheze iminsi havugwa ikena ry'igitoro rikibandanya mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi co kimwe no mu bindi bisagara n'intara zo mu Burundi. Ivyo bituma ibisata by'ubuzima bw'igihugu bicumbagira kubera igitoro arico gikora ibintu byinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ishirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta Urukomo rihamagarira umukuru w'igihugu gutorera umuti urama ico kibazo akagifata mu minwe ubwiwe. Abamenyeshamakuru bacu bari i Bujumbura co kimwe no mu ntara zo mu gihugu hagati bamenyesha ko hibonekeza imirongo miremire cane y'imiduga imara amajoro n'imirango ku masitasiyo irindiriye kuronka igitoro itari buronke. Turashobora no kumara indwi kuri sitesheni, hari aho twumva ngo hari ahahava haboneka igitoro tukamara amasaha turindiriye, bukarinda buca ata gitoro tubonye, iminsi ikaba myinshi. Iminsi ibaye myinshi twarihebuye n'ukuri, bivugwa n'abashoferi b'imiduga ica amafaranga. Gabriel abona ko iyo ngorane iva kwitunganya ribi no kureka umuntu umwe ngo yiharize iby'igitoro, hakiyongerako ikena ry'amafaranga y'agaciro. Haraheze iminsi umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavuze ko adafise ipombo rivamwo igitoro n'amafaranga y'agaciro. Birababaje kubona umunyagihugu arongoye igihugu c'u Burundi nka Evariste Ndayishimiye avuga ko adafise ipombo ivamwo igitoro kandi ko adafise aho akura amafaranga y'agaciro. Ibyo ntago ari ibintu byagakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, ahubwo yagakwiye kureba uburyo atorera umuti ibibazo nk'ibyo ngibyo, kuko biboneka ko nadafata mu minwe ikibazo kijanye n'igitoro bishobora kuzakomerana intwaro yiwe, kuko igitoro nico gifise ibintu byose mu minwe mu Burundi. Abanyagihugu batari bake bariko baridogera ibintu byazimvye ku masoko atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko abirabira hafi bakabona ko impamvu ya mbere ari ikena ry'igitoro ryibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi tuba twabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri Mboneshakure imwe rudende, dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko rishijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.